indwi twaraye turangije yaranzwe nk'uko twese twavyumvise n'ibitero vy'abantu bitwaje ibigwanisho mu bice bimwe bimwe vy'igihugu. Bavyise uku na kuriya, bavyitirira abana bariya, abamenyesha amakuru bo bitanze ku muco batabwa muri yompi, imvugo z'urwanko, amacakubiri, kudodobereza no gutunga urutoka abana bariya zibandanse, narirya buhinga ngurukana bumenyi bwakwiye igihugu. Uko biri kose, ibiriko biraba vyatugarukanye ejo hahise. Ntawe uribagira kahitiye, ntawe utabonye amabi n'ingaruka y'imishamirano ya leta n'imigwi igwanya itwaje ibigwanisho ku gihugu n'abanyagihugu. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ufatiye aho kugira dusubize agatima mpembero tubazanye gushika ryari tuzohishwa umwotsi inzisha. Ya mahoro yiraye ca gihugu nyabagendwa tubwirwa vyoba ari ivyo. Mbega nta cigwa tuzokwigera dukura muri kahise kacu, kazokwama kisubiriza twama tugaruka hahandi, imigwi isubirira iyindi, impunzi zinyuranira mu mayira, na cane cane abana b'u Burundi bazira kwironderera ejo heza, uburyarya bw'abatwara butabakundiye kuhashikira. Gushika ryari none iyi ntwari izokwima amatwi n'ijambo abo batavuga rumwe nabo bose bafise ico boterera kugira haboneka amahoro arama. Ngo wanka bangwe ntiwankazana ndabe, kandi ngo ugutuje abakwambuye. Ntimwirengagiza ayo majwi yose asemerera. Ntimuhatire ko ngo mwishishikarire mutegura amatora nk'uko atacigeze. Amahoro n'umutekano biciye mu ngingo atari ngimba niyo abarundi twese tunyotewe. Abarundi natwe aho turi twese tumenye gutandukanya icatsi n'ururo, ntihagire uturangira abase tutazi. Ayo mahoro tunyotewe dufise uruhara runini mu kuyarondera. Ako nakamo k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.